hama Juno acaramamagara candurira kuri stage niho yacambwira turirimba indirimbo turaririmba indirimbo na Juno hama arambwira ndamukunda Riteye kandi yarabivuze bose baravyumvise arama rero ni kado y'ishugwe riduze turibone mu kiganiro iryo ni ishugwe yaguhaye yego Juno Kizigenza bisigura ko yaje yariteguye ko ategerezwa kuri guhereza yaje yarizanye aziko aza gutegeza aze kuri imwe we wari ufise inkuru yuko uza kubikorerwa sinanzi ko Juno kyaneguriye kado ashaka kuma narinzi umaze gushika hajya cyambona arama ikado yego baramagika no kuri stage Juno ashana sinzi nuko bivuga nta bintu byaciye biza narubise nkanya kandi nari nshushe wari ushushe uca wumvukanye ariko je nawe nyimenga kibazo menga ni Juno yaragize ikibazo ko ari kuramutambira cyane wambaye kajya kandi nawe barayibonye Juno yarabikubwiye none ko yagize ikibazo ashambye ndaberewe arafata ingidi neza uti ivyo Juno yakunda kwa WAYZ ivyo Juno yakunda kwa WAYZ nandi vyose ndabifise Juno akunda iki kwa WAYZ usa n'utubwira kugira tubimenye kwera ko ari abantu tutabizi cyahise nibatse ko norita uno musi wije ngyama ku mutwe nawe riryama ngaho pembe imbere yanje ngyama riri ku mutwe ndariryama ndarifumbase ko mvuga mvuga handi kumwe na Juno niwe turyamanye atawe mbonye Juno mugamba ndi kumwe iki souvenir yiwe yamaye wovuga ati jewe nyamye hamba ahari naho ahari anyumvirize ndamukunda ntataragenda na surprise yagukoreye ndamukunda kandi nivyo shika ngo ndamukure mu mutima ndamukunda cyane kandi gose akubaka kwivyo curira agashugwe kandi aho uramusome musome kandi Juno Kizigenza musome kandi cende kanyuma papa kaga bizu kabandanya twagiye ako ni kamwe kabandanya aya ko naka masegonda kamwe kabandanya nyene kakabandanya nyene Oyo. Hello my people, this is Star TV. I'm Starboy, call me Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Lifty, Mr. Mukozi wo munzu, all day from Burundi, East Africa, Africa. Number one presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Don't forget. So right now ndi mu kibanza kimeze neza cyane. Ahantu badandariza impuzu zimeze fresh ndi kumwe n'umwigeme muri ko murabona hari imbere kuri kamera mu bwami bwa Star TV ashisera right now turi ahantu bita Kamenge Business Center etage uca muhabona ahantu winjira indani muri etage badandaza impuzu nziza cyane so twagiriye bakuri rero turi muri kino kibanza hari impuzu nziza cyane nanje yo bishitse iyo mberewe sometime hari gihe nza kugurira hano ibintu bikagenda neza cyane mu bwami bwa Star TV dufise umwigeme no mwigeme ndazi nibaza ko atari ku ncuro ya mbere mumubona muri industry ya 2 tumaze kumubona henshi atandukanye reka tumaze tumubaza izina hama mvise byinshi byo kumubaza mvise byinshi byo kuyaga nawe mvise byinshi byo kuganira nawe so karibu sana mu bwa Star TV sawa umeze neza yego uduzi nyene umwana wo mwisite ndi mu Kamenge bisigura yuko uno mwana aba hafi yo mu Kamenge abana mu Kamenge ngo baravuga cyane umeze neza ariko yego amazina nitwa Riteye Riteye Nuzura abahejeje ndashaka kuzura abaha kubera ko abantu bariko baradukurikirana bifuza nyine bazura abangahe indani
biraza kumufasha kubera ko abantu baba ariko barakubona ofete umeze neza ariko yego bien sana cyane kuri no ncuro nuva nibaze ko ari incuro ya mbere duhuye kuri Star TV naho bimaze gushikuka kora handi uzurandaba neza mu maso kugira turabane sivyo none ku ncuro ya mbere ariko si ku ncuro ya mbere uja kuri TV online narabonye ikiganiro rafa pasa ahantu hakoze ariko kuri no ncuro nibaze ko dukoranye ikiganiro for the first time ndakuzana mu bwami bwa Star TV usanzwe ubahe neza na neza no gisagara cya Bujumbura mcitoki ifo kujya kanyoni cyanyi no ruguru no ruguru Riteye n'umwana wa kangahe mu bana bangahe umwana wa mbere afise mama na papa yego baramukunda cyane nawe akabakunda cyane gose muvukana muri abakobwa bangahe abahungu babiri umuhungu okay ni Riteye no musi uri ku ishuri cyanye amashuri wararangije nararangije okay yararangije bamwita Riteye so nuvuga ko kuri no ncuro bwira tumuzana bwa mbwa Star TV reka turahera kuri bimwe novuga yuko nyamukuru byatumye tuza hano bwira dushore kumukoresha ikiganiro umunsi ARIEL WAYZ aza mu Burundi turakubona uduze kuri stage ati umukobwa sana ARIEL WAYZ cyane ukimara kwashika haje imbere cyangwa ukicumva kwanza turatangura ubwa mbere ukicumva yuko ARIEL WAYZ agiraze mu Burundi muri wewe waciumera gute sinzi nuko no bivuga nukuri ukicumva gusa turahera ku nta nyene ARIEL WAYZ kashakuza mu Burundi sinabitahuye kubera sinari niteze ko ARIEL WAYZ ko muhamagara mu Burundi uravyumva nibaza bazi ko yoba nyene nta nabantu bafise bamufana ukuntu abibonye gusa hajya nabonye abantu benshi bamufana ni benshi ukicumva wavuze ati ikintu cyose kiza mu mutwe wawe ukicumva ati wa mukobwa bavuga yuko dusa agiraze mu gihugu cy'u Burundi ni igiki cyace kiza mu mutwe wawe ukicumva WAYZ agiraze bizogenda kuno uratangura gupanga plan nashana naryohewe sana harageze ku munsi wa show irabaye tuza tumubona Riteye baramudugije kuri stage kandi navyo narinzi nivyo nari niteze nkiyashika hajya ukuntu abantu bambwira urasa na ARIEL WAYZ abantu benshi na mipro akibimbwira mipro arambwira urasa na ARIEL WAYZ umukobwa nuwahe uko nyene gusa na ARIEL WAYZ akicurira kuri stage naratangaye sana kandi no kurira nararize ngira byinshi barabibonye umusozi urakorora kubera umunezero mwinshi nari niteze ko bishobora no kuba barakudugije uri fotoranije na ARIEL WAYZ ibintu biragenda fresh urataha mu rugo mwibarabara harumeze guturi kurataha uvuye nyene muri shop ati je nahuye na ARIEL WAYZ namuhaye yambi amafoto aba menshi cyane warumeze guturi kurataha uri kumwe n'inshuti n'abagenzi siniyumvira no gutaha nashaka tugumana none habuze ikibwira amashore kugumana Kuko ARIEL WAYZ byavuye muri wewe canke n'abantu b'inshuti b'abagenzi bo barabikwise cyane kuko no munsi sigaye numva bakwita ngo ARIEL WAYZ di Burundi sinovuga ngo nabantu cyangwa mvuge ngo ni jewe ni ibintu nyene nisanzemwo ndamukunda sasanga nanje namaze kwikunda nonye basatangwa kunyita ARIEL WAYZ kuno munsi mu ndirimbo ARIEL WAYZ asanzwe afishe hari imwe wabuze turirimbire gato kugira twumve nyine ko uri umufanzi we wa vrai ndumufanzi wiwe akantu gatonya bazi twumva ati terega kubisa gapera nyene ko sanga nyene twibagije ngo niwe asha ndumufanzi we bigwiye ngo ndabesha twagiye cyangwa uratinya kuririmba imbere y'abantu ndatinya ariko ntutinye kamera kubera ko uno munsi je nije ndi nyuma ya kamera uri kuraraba jewe nyene je ndasanzwe naho wonyirabira nta nakimwe sivyo none so uravuye muri show ya ARIEL WAYZ iraheze uratashe mu rugo urashika mwagunya en contact cyangwa ibyace biherera ajya nyine oya twaravugana nk'abana nje muvugana none umunsi muravugana iyo bibaye ngombwa so iyindi show iheruka kuba wagiye imbere vraiment wambaye hencha nibuka wambaye akajipe ka rouge kagufi guca tuzatubona uraduze kuri stage na JUNO KIZIGENZA ariwe Bosco umuziki washimye kumwita JUNO KIZIGENZA hagiye urazi ko yitwa Bosco ndabizi muziki washimye kumwita JUNO KIZIGENZA no munsi ari naryo zina ariko arakoresha ririko rirahitinga muri industry yo mu gihugu cy'u Rwanda bakigwamagara kuri stage byari bimeze gute byari bipanze gute kubona Riteye aduga kuri stage akaza gutambana indirimbo ari kumwe na JUNO KIZIGENZA
bakaba kwita Ariel WAYZ di Burundi ukaca utambana na JUNO KIZIGENZA ya ndirimbo nyene JUNO KIZIGENZA kiri mu rukundo na Ariel WAYZ baririmbana byari bimeze gute byatanguye gute kugira tubone Riteye duga kuri stage agatamba byari bipanze gute nukuri sinovuga byari bipanze cyangwa twarabivuganye nta muntu umwe twigeze tubivugana JUNO ni twabivuganye na Amipro ni twabivuganye Landry Promoter ni twabivuganye ibintu nyene sinzi na JUNO yaravyisanzemwo cyangwa yari yumvira reka ndashobora kumuhamagara rero umuburi ko yaravyumvise yoba yaramenye ko ubwa mbere ko habaye umuntu yahuye nyene nundi areze wiwo mu Burundi niko no bivuga urumva rero JUNO afise umusheri mu Burundi hama JUNO acaramamagara candurira kuri stage ni ari yacambwira turirimbana indirimbo turirimbana indirimbo na JUNO hama arambwira ndamukunda ari cyane kandi yarabivuze bose baravyumvise arama rero ni kado y'ishugwe riduze turibone mu kiganiro iryo ni ishugwe yaguhaye yego JUNO KIZIGENZA bisigura ko yaje yariteguye ko ategerezwa kuri guhereza yaje yarizanye aziko aza gutegeza aze kuri imwe we wari ufise inkuru yuko uza kubikorerwa oya navyo narinze hari umuntu yaba yarakwandikiye message arakubwira ati isi yanutegezwa kuza muri show navyo narinze aramera nk'ukwinginga ubona ko muri show kwa ndamukunda nawe ko ari Sami nategezwa gushika naho bari kuvuga ngo ni 500,000 sinzi bari kubitahura ko ndamukunda nayo gutegezwa kwinjira yamaze kuri imanyeri ishugwe nk'iri muribona namwebwe no numva ndari ndayicitse numva ko ari atari wewe aho sha bisigura yuko wavuye muhira utazi yuko utaza guhabwa ishuri oya navyo narinzi nukuri ushika hajya anye sinari ko JUNO kyaneguriye kado ashaka kuma navyo narinzi umaze gushika hajya cyambona rama ikado yego baramamaga kandi no kuri stage ashana sinzi nukuntu bivuga nta bintu byaciye biza narubise nkanya kandi nari nshushe wari ushushe uca wumvukanye nino bibaza ubwo bukanye ko bwavuye hegaje kwibujombora hasigaye hashushe cyane yo asha JUNO yarabukuye aciye hashuha bushe bwari buhari acarakanya go aho nyene tubona baraguhaye micro nja mu kibanza ca Ariel WAYZ twagiye ririmba muca muraja ko muraririmba turaririmbana wambaye n'akajipe kagufi hajya abantu bari munsi burya aho bagize ikibazo nta kibazo bagize ariko je nawe nyimenga kibazo menga ni JUNO yaragize ikibazo kubera ari kuramutambisha cyane wambaye kajya kandi nabo barayibonye JUNO yarabikubwiye none ko yagize ikibazo ashambye ndaberewe arafata ingidi neza arayifata nyene arayigumya avuga ati je nashitse kwa Ariel WAYZ mu Burundi umusheri wanje mu Burundi ariko we nibaza ko mutahebanye kubera mu Rwanda barahebanye ni barahebana na je nturahebana aho mu Rwanda n'abajama gusa ahubwo usanga mugikundanye je turacyakundana urusheri n'umusheri wawe umaze kuja kuri stage umaze gutaha byari bimeze gute ku bakunzi ba JUNO KIZIGENZA bamaze kubona umugenzi wabo yagiye aratambana na JUNO abandi basitsa nta gufu abagize bategerezwa hari abafuwa bakawufunga bategerezwa kugira jaru gute kubona jina nize shaka no kumukora ko JUNO nana mukore ko mugabo wonyejewe nduje kuri stage ndamuramukije turayambira turatamba sinzi abantu bose baratangaye ajya benshi barabishaka bibe mugane byabashikiye kubo bitabaye none byace bigenda gute ndashaka kusaba bihangane undi bihangane kundi mustari nawe nyine bamukunde cyane bamwite nk'izina giwe hama urabe ko nabo badashaka kumuduza kuri stage ariko Ariel WAYZ afise amatatu we nayo ufise ari mu nzira ibintu bukebuke uri mu gushira ko tatu asigaye na tatu nyibutsa tatu uzi kuri Ariel WAYZ ubunyene tubwira ati Ariel WAYZ arafise tatu imeze uko afise tatu zi ya mbere ngaho kuboko imeze gute sivyo kuvuga niyo ngaha imeze guca ahani kuri uwo munsi nawe nyine barabizi kuri uwo munsi watashe unezerewe cyane yaranezerewe cyane none ko mutahanya ka map nyene ya pressure muvuga ati reka dukora ka after none ivyo ni birefu sivyo kuri kamera ni banga yaje na JUNO KIZIGENZA none ubona ko Ariel WAYZ mu Rwanda ashobora kuba yarafushe kubera wewe nashobora gufuha ashobora gufuha kubera ko twarabyumvikanye mwari mwabivuganye twabivuganye ushobora kubana nka JUNO yaguhaye pass kandi tesa winjize kandi tesa nurubona bazava binjiza iyo pass baguhaye
ego igori rizinjira ntago rukeneye nayo nkeneye nayo nkeneye ariko sha wakundana n'umuntu baguhereza ipasi ureke gutsinda igori wowe ntushobora gutsindira umukobwa umuhungu niwe ategerezwa gutsinda igori sawa nk'ubu Juno akaza akinjiza iwawe nge rero tubirindire biri mu nzira biko biraza bazobibona ajya mu buzima bwiwe muri kazoza kawe wifuza ko bazogutsinda igori zingahe zitatu zonyine zo burangije ariko iyo umugwi we ikipe iri kwiyakina iba yifuza kwinjiza amagori menshi cyane kuko tuvuga ati tugiye gukina je nkeneye gutsinda ibitsindo 10 kugusa nimba ari Barcelona na Real Barca tegezwa ndi umufana wa Barca mvuga ati Barca itsinde ibigori 10 mugabo nkaje kwera ndi umufana wawe nifuza ko bazokwinjiza igori zinga igori nka 10 yaha inge kubivuze harimo imipira ibiri myiza sawa kubivuze hinge tuzobibona rero reka bazi bagutsinda igori nyinshi niho sawa sawa kubera ko winjije igori nyinshi uraryoherwa biragenda neza cyane ariko umenya ati mbega nibatsinda nyinshi iriya file hariya bacometse hari ntishobora gutabuka kubera hinjiye igori nyinshi wowe cha wigerera ukavuga ati reka bantsindizi kugira iriya file ntizotabuka imere nabi sivyo none urafise project yo kuvuga ati reka mbe mu Burundi je mu Rwanda ndabasangeyo kuko ndi umufani wabo kuko kugenda kuzana ngaha novuga yuko je bwa mbere ntarakubona hajya kwa ARIEL WAYZ sinari ndakuze of course ariko naragenda kumenya urabona n'abakunzi ba Star TV bagiye kukumenya office project yo kuvuga ati reka je nzoje mu Rwanda ndi kumwe na Juno na ARIEL WAYZ ari babiri amemta yego ndayifise niwe ko mukikundane na Juno na mezi 3 asigaye muzakumva namaze gushika mu Rwanda ariko uzobugiye gutuma uri mu Rwanda fuha oya nashobora ura cyari mu rukundo na Juno oya nashobora gufuha turi kintu kimwe none ubibona turi kintu kimwe none muri kimwe nyene none mwese muri bamwe Red c'est fresh uti ivyo Juno yakunda kwa ARIEL WAYZ ivyo Juno yakunda kwa ARIEL WAYZ nanje vyose ndabifise Juno akunda iki kwa ARIEL WAYZ usa n'utubwira kugira tubimenye kwera ko ari abantu tutabizi twebwe twebwe nabyo tuzi bora tuba turi nyuma ya kamera ivyo rero nivyo kuvuga mu ibanga ucuvuga nico gituma wavuze ati kuri stage Juno burya yaha mu bana bose bi Burundi hari abana beza cyane kandi benshi zakinanira Rohero Kiriri abana bo mu muji nibo bari ariko Riteye nibo badugije kuri stage abana bo mu muji bandi babasiga mu zenya hepfo kuri stage kwa ndamukunda kandi nawe nye barabitswe ndamukunda kandi ibyo ufise nivyo ARIEL WAYZ afise byinshi ndabifise na ARIEL WAYZ arabifise yes wakunzi wa Star TV iyi ni content novuga yuko yaratwigishije muri ijya minsi hari nabagiye gutamba imbere baratambisha Davis warababonye nababonye cyane bajya none uri kurababona nabo bagiye ntumvise uburuhu bwatireka oya nari kujagiye kuri stage bari kuvuga ngo sindi ARIEL WAYZ oya bacavuga ngo ndabantu babiri gute bikunda wo bavuze ati bajya bagiye bajya ni benshi nabajya naburya najewe ndi wa Juno kira munubi wiwe wavuze ati je ngenda kwa Davis oya sindamukunda numukunda si cyane kubera ikutamukunda ndamukunda kwera ga Juno kandi n'umuntu wo mu Rwanda ukunda abantu bo mu Rwanda cyane wavuze ati je sinari kuja kwa Davis sinashobora kuvanga Juno oya nari kumuhemura nari kuba ndamuhemukiye nawe ari kubabara ubu rero aje mu Burundi azorondera Riteye ari he ategerezwa mu Burundi ategerezwa ibyabaye nyuma twashobora kubimenya behind the scene abaye tutahari ibyabaye tutahari navyo tuzamenya ariko mushobora kubimenya inshuti zawe zo bazibizi ibarabizi ko byabaye uno musi nimba hari wundi musani wo mu Rwanda yoza mu Burundi ukumva nyene wahamukiye no wa apari ya Juno Kizigenza ariwe Bosco sindamibaza yo barinde bashe ndamubona nariko araza mu mutwe wanje uno musi ko warabonye ko weretse urukundo abaririmbyi bo mu Rwanda dore kuri ARIEL WAYZ ndetse na Juno Kizigenza ariko mu Burundi dufise abaririmbyi benshi batandukanye ndabizi mu Burundi ho ivyabaye cyangwa ivyo wakoreye Juno ntawo bahari nk'umuririmbyi w'umuhungu wumva nyene ko wokorera nk'ivyo wakoreye Juno Kizigenza oya bishobora
abaririmbyi bose mu Burundi siguza sinovuga ni guyanje cyangwa siguyanje oya ivyo sije kuvuga oya dufatike jango no kubitwa bo cyagukubita oya umuntu wese arafise shwayi gusa kubakunda numa ndabakunda mugabo sinovuga ngo ndabiyumvamo oya okay uwo ukunda utiyumvamo basi uwo nkunda abukunda bariko barakura turafise abaririmbyi bakiri bato bariko baraza neza basura uturirimbo turyoshe mu bantu ukumva ndetse no muri quartier bariko baraziririmba bari ndega basha no vuga uko kubavuga gusa barahari uya urashobora kuvuga batatu basi ntutugire classement ngo wa mbere n'ubu uwa kabiri n'ubu turafise abaririmbyi b'abantu zinya ba upcoming bariko barakora neza kandi no vuga ko ni nouvelle génération hari WAYZ design hariho ba Berry Music hari ba D1 hari ba Kiri n'abandi benshi batandukanye aho muri abo bose nta numwe wemera muri abo bose kwe waciye ukunda umuntu yaguhaye oya barahari nukuri barahari barahari kandi indirimbo zabo sometimes uraziririmba kandi abakunda nabo nyene agashugwe ngako barakaguhereje ntitwari bwabona ifoto ARIEL WAYZ wo mu Rwanda ahabwa ishugwe na JUNO KIZIGENZA ariko mu Burundi yasomesheje n'umwana wo mwisite ego yamuhaye ishugwe aragusomesha makumukunzi yamuhaye ishugwe kandi ngira sema commentaire benshi barabibonye sivyo n'undi ndavuga ngo niyemereye ko cya barabibonye kandi nyine yarabivuze shaka kumuha ARIEL WAYZ ishugwe ngo hajya ngo yaguma akora he JUNO Bosco yaguma ngo akorako oya ariko mugabana bo mu Burundi dufise amatayisha nebaza ko yari kuguhamagara usanzwe oya sindavye nuko yabonye ukase Yesu no musi turi muri 2023 nubwo yuko ari byinshi twabonye muri 2020 reka iyo sije nibaza ko twayirenganye bavyumvise ko register bwira ndakuzane babone wa muntu yahereza ishugwe JUNO KIZIGENZA ko ari hano mu gataka ki Burundi 2020 twabonye na byinshi bitandukanye no musi turi muri 2023 2020 yakwigishije iki umva yuko muri 2023 uzo Burundi muntu atandukanye no wa 2020 hari cyo yakwigishije mu buzima cyo yanyigishije mu buzima no vuga kwizera yanyigishije kwizera 2020 narizera je navuga ati shaka kubonana n'umuntu kwizera cyane narabonanye nabo uwo muntu ninde ni ARIEL WAYZ narizeye sana ndashaka naramuposta sinzi n'ukuntu bivuga bonaho naramuposta cyane ndashaka kumubona n'ukuntu nabivuga ari blague kugira iki nizeranye ibyo bavuga nyene kwizera kwizera cyane narizeye kandi ivyo nashatse byarabaye kandi narabishitseko 2023 ukibonana na JUNO rero kubera ko hari ro 30 buca hari mu ijoro twaba twamaze kwinjira muri 2023 neza na neza isaha 000 ya 2022 nuwahe muntu warangije kuganira nawe unovuga yuko wasoje kuvugana nawe umuntu mwari kumwe saa 6 z'ijoro mugira mwinjira uko biri kose numva nifuza kumenya umuntu mwari kumwe turangiza umwaka wa 2022 yarinde uribuka ivyo mwari ko muraganira nawe ego ninde ni mugenzi wanje ndamukunda iyo utaza kuba mu Burundi ni handi hantu wari kuba ukunda cyane kuruta Burundi mu Rwanda numva itaza kuba mu Burundi wari kuba mu gihugu cy'u Rwanda ego okay uno munsi turi muri 2023 hari byinshi wabonye do special muri 2020 hari ikintu mama wawe baragukore muri 2020 gushika n'ubu ubona yuko utazopfa wibagiye ndetse no muri 2023 kizoguma kiza mu mutwe ego iki ntacyo wibuka hari ikintu baragukoreye mama do special ciza uvuga ati kino kintu mama yarankoreye ikintu ciza naho cyari gito mugabo cyarankotse ko ku mutima amaze gukorera byinshi cyane mani yamanze none novuga ni yamanze ko ibintu byinshi novuga byiza byinshi none novuga ibyaha ahubwo kuri mama wapi mikro rero zurayegereza kugira uvuge kuri mama wapi mama wanje amaze kunywera ibintu byinshi na nivyo novuga ngo ndabikwize ni byinshi cyane yego
okay ko biri kose katuvuga ati amaze gukorera byinshi ariko byinshi ni byiza ndibaza ego hari ikintu do special muhira nka Riteye nabo bamuzi ko bavuga ati Riteye natabonetse kino kintu nta wundi agishobora hari ikintu muhira wowe buzi uri capable yo kugikora kurusha abandi bana bose muvukana mu gihe mama wawe akobuze kidashobora gukorwa ico kintu Is was it a question? Yeah, only star boy. Hey. Audio from Star TV 257. Hari ibintu usanga umuntu abazi muhira. Mama akavuga ati ujya mwana wanje ni wabishobora dufate nko guteka umuceri. Hari umuvyi avuga ati ujya mwana wanje adatetse umuceri unda uteka arawushayisha. Urajaga amazi. Akavuga ati ujya mwana ni wabishoboye. Hari ikintu Riteye nayo bazi muhira kuruta abandi bana bose bavukana. Canke ni zero nta na kimuzi nyene urusha abandi. Ndabizi. Byinshi byo ndabizi. Ariko mvuze ikintu uzi gukora. Kimwe udahari badashobora gukora udahari. Guteka. Abandi muvukana ntavyo bazi. Si cyane. Ariko iyo bishitse na ni batoya nurashaka kwigaburira. Nje ndegeza kubagaburira. Okay, nibaze uti cyo nicyo uri capable yo gukora cyane muhira kandi bakwize ko akavuga ati Riteye hana hari pado problem. Biramaze gushika bakaguhereza amafaranga yo gusoma ivyo bafungura abatoyi bawe ukayacisha ku wefu. Ntubasomere. Yeah. Nibirashika. Wumva wose umanye ukabahereza. Gufungura no kunywa babizanye damemta. Barakuzanye wa mugenzi wawe witwa Shimatora. Bazanye ivyo kunwa n'ivyo kurya. Bakakubwira wewe tora icyo utangura muri ivyo bibiri. Hamundi mugenzi wawe acha atangura ikindi muri ivyo bibiri. Wewe utangura icyahe ugahereza kuri icyahe. Hari ivyo kurya n'ivyo kunwa. Wewe bakubwiye imbere wa mugenzi wawe ukunda cyane cyagura icyo uherako ariko uwo mugenzi wawe acihera kuri ico kindi. Aho uza kugisanga kigeze ntugifatira. Muri ico gihe wocyera kuri icyahe ugahereza. Nutanangura gufungura. Nawe akaca yinwera inzoka naho yosanga yayimaze ntacyo byo nta kibazo wovuga ati je nafungwe nafungwe nibisanzwe nahaze ndashaka kunywa amazi we nuri umufanzi w'inzoga rero oya umuntu ariko aradukurikirana ashaka kugurira inzoga bikure mu mutwe ntazo kugurira abikure mu mutwe waje na nzoga gusa sinobivuga ukunda ikibasi apare y'inzoga gusa ujya munsi kwa Juno narifuza nazinywe kubera iki kubera ashina ifite umunezero mwinshi cyane nk'icyo nobwira umufanzi yongurira ikibaje kurya atari kujya nta kindi kintu urakunda ice cream okay munayanga ni nivyo kurya ohera kuri ivya ice cream umva Shimatora atanga ivyo gufungura nta kibazo naho yo bimara nta kibazo ntacyo bitwaye oya ntacyo bitwaye ni furufu ni forofi bishaka biragenda kuri umunsi mu buzima busanzwe urafungura ari ivyo ukunda gufungura para poro y'ibindi n'ivyo bifungurwa umva nye niyo umaze deje utafungura umva babaye cyane gusura ibifungurwa iwawe bimeze nka uniforme nk'umwana aja kwishura ipira urayifana cyane uri muri babandi kurayidi baca babita ba Safia ba Adija hajya kurayidi uca witwa Adija n'amazani ni Adija ugaca witandira Adija ncanza gusenga kurayidi yes uko biri kose ariko ngoma twasumira ngo no munsi ngo abigeme bakuje ngo bakugeza ahantu ngo aragufuhira byatari kwera cyane ngo hari nabagutuka sinzi nukuntu bikubwira baranshavura bamwe bamye ngo ngo ranwe mugabo wanje ngo genda mufana ibintu byinshi na utubasiza gute je nababwira urya ngenda mubwira urya ashari urya ari mu mutima wiwanje urya no wiwanje naramutwaye karabaye narahejeje ukavuga kwega taje kugutora wewe akaza gutora Riteye jewe ARIEL kandi wajuberewe sha cyane kijya kirato wagikuye cyari kirato ciza sha nakigure ngaha nyene turi aha nyene babona ha n'umutipa dandaza ibirato byiza cyane aranyambika abasha kwambitse urabeko cyane gose niki nini n'ururimi yahinduye cyane gose
twabaye abanyarwanda. Okay, right now mu bwa Star TV murazi ko tuguma tubazanira ibintu bitandukanye byinshi bitandukanye. Twariko turayaga. Iyo uri kurabona abantu bari muri industry 257. Nimba udafise impano yo kuririmba, hari ikintu wumva wokora mu buryo uvuga ati je nkeneye kukibera umustar kino kintu vyanka bikunda. Urafise iyo project mu mutwe wiwawe? Ni nk'igi ki wifuza gukora? Ubona yuko gishobora kukugira umustar iyo bishatse. Ibidede. Urazi gukora ibidede? Ego. None hajya munda ntacyo wari wambaye ko barundi katukunda bijya byo munda. Ntuna nambaye. Ucambaye wewe. Nacho nambaye. Nta kidede wari wambaye. Oya. Uzi gukora ibidede amakore n'amaki. Ibidede byo mu mwizosi bazi. Nivyo munda. Nivyo munda no kumaguru. Nivyo munda hajya. N'amashira ku maguru. Hajya byo munda vyongora iki? Ko abigeme bavyambara cyane. Je ntavyo gukora sindi. Navyo nzi naje sishobora kubimenya. Kubera namambone y'abigeme bamanutse guca. Naje navyo nzi. Sishobora kujira ibyo abandi atavyonzi. Sishobora kujira ibyo abandi atavyonzi. We ntabwo wambara? Kubera ko utabwambara kandi abandi babwambara. Biravana ivyo umuntu akunda. Uri sure? Yego. Abakobwa bahura n'ibibazo bikomakomeye bitandukanye. Ikintu novuga cyo novuga yuko gishikira abakobwa cyane, abahungu kitabashikira. Coba cara kubaye ko muri 2020 tifuza yuko gishobora kuba muri 2023. Nuvuga icyo abahungu gishikira, uvuga icyo abakobwa gishikira. Bikunda kuba bako ariko bitaba ku bahungu. Coba cara kubaye ko tifuza ko kikuba ko muri 2023. Sinifuza. Coba cara kubaye ko muri 2020 tifuze ko 2023 coba kiba ku bakobwa gusa. Kwa bakobwa gusa. Gusaminda? Warayisamye. Nivyo kenshi bikunda kubashikira. Abakobwa ntabwo wayitwaye 2020. Oya sinayitwara. Warahatswe. Sindigera. Oya. Oya. Hama wa mushiri wawe nawe Juno nyene musi none yashatse kumanika amaboko bizoca bigenda gute? Nivyo nivyaje na Juno. Ariko Juno kuri uno mwanya aragufise amaboko ku buryo kugira ati nshaka iki tegerezwa kuba sivyo kuvuga bitegerezwa byinshi vyoba byose vyoba vyinshi uvuze vyinshi gute bitoba n'ivya ibitoba n'ivya muri ico ivyo nivyo kuvugana na je na Juno sivyo kuvugira ngaha bisigura nyene vyinshi vyoba ariko ntidukwiye kubimenya ariko wande tuzabimenya nta kibazo muzabimenya ukiva hari ufise iryo shugwe reka duse n'abagomba gusozera ukiva hari muri show iryo shugwe umuntu wa mbere yatanguye kuribona mu rugo ninde amaze kuribona byaciye bigenda gute ni yahe conversation yabaye hagati yawe n'uwo muntu yatanguye kuribona umuntu yatanguye kuribona mu rugo muhira ni mama amaze kuribona ndamubwira ukuntu vyagenze cyane yararyohewe wahuye n'umuntu wakunda wafana ni bon ni sawa none yarabishimye umaze gushika muhira uco ridepoza he cyahise nibaza ko norita uno musi winje ndyama ku mutwe nawe riryama ngaho pembeni imbere yanje ndyama riri ku mutwe ndariryama ndarifumbase ko mvuga mvuga handi kumwe na Junior niwe turyamanye atawe mbonye Junior mugamba ndi kumwe iki souvenir yiwe yamaye wowe uvuga ati jewe nyamye hamba njyamanye na Junior yego umushira a gauche canke a droite novuga a gauche cyangwa a droite oya umushira hose novuga hose ndamushiraho umushize ngaha kunda ndahindura ndamushiranga ngahindura urumva ishuga ngo ariryambise ngaha kunda Juno abajyamye arishize ngaha ku kuguru abajyamye ku kuguru arishize ha n'inyuma ntati zina ngaha abahajyamye nta na kimwe navuze ahantu hajyama ni Juno abahari sivyo none kuno musana bariko baradukurikirana nakaye kajambo canke message worungikira Juno Kizigenza before hama after ucurungikira message Ariel WAYZ all from Rwanda message wumva ubushaka kwimushikira biciye ku mu bwami bwa Star TV 257 message wumva wo muhereza Juno uno musi ndashaka message imwe uhereza Juno Kizigenza biciye mu bwami bwa Star TV n'iyindi message uza guhereza ubita Ariel WAYZ ex wiwe
ni message zibiri Ego. zica mu bwa Star TV. Juno Kizigenza turavugana araraba ibiganiro cyo kuri Star TV. Iyo message araza kuyumva. Uci uhereza n'indi message Ariel WAYZ. Twagiye na Juno. Ico no vuga no basaba. Juno ahari. Urumva? Juno ahari ndamukunda cyane. Ndamukunda cyane. Nirishugwe yasigiye biduze kandi turibona. Asha nirishugwe yasigiye. Kugira barirabe hari kuntu rikoze. Nindani rirabishe gucu. Uko. Nirishugwe yagusigiye. Nirishugwe yansigiye ni nk'umutima wiwe yansigiye. Aha cyiteka kuvanga ukumva ko yakundanye n'uwundi. Nobabara gute? Nobabara. Uzomufuhira. Oya sishaka kumufuhira cyane. Nashaka kumufuhira mugasi cyane. Jaja yaririmbye jaja urumva ahari naho ahari anyumvirize ndamukunda ntataragenda na surprise yagukoreye ndamukunda kandi nibyo shika ngo ndamukure mu mutima ndamukunda cyane kandi gose uramukunda gose waramufiriye samblage kandi ndamufana umufise ku mutima samblage Ariel WAYZ nawe message ya kabiri Ariel WAYZ nawe ujya resi byo kuvuga ujya ni cyamamare Ariel WAYZ wewe byo ndamufise hose hose ku mutima mu mubiri ahantu hose nukuri ndamukunda kandi cyane gose ahari kandi ndamwifuriza umwaka mushasha. Juno Kizigenza mo wifuriza umwaka mushasha nari na Juno ndamufuriza umwaka mushasha kandi washitse turi kumwe Ariel WAYZ ntitwari kumwe canke mwari mwabipanze bijya bintu oya ntitwabipanze nta na kimwe twavuganye nawe ukuntu ure wari wambaye menga wari waje wamwiteguriye sha oya wambaye ijipe yaramwiyumvise n'ishugwe rituko ego canke iryo ni ryashugwe bampa kukiga cy'indege oya si nigi wanje iryo ni ryo yagukoresheje yowe yarakubwiye aho yarikoreshereje n'amafaranga ukunangana yarikoresheje ko ibyo si byo kuvuga wowe bawibere mu zindi targets yes thank you so much abakunzi ba Star TV turi kumwe na Riteye n'umurundi kazi asanzwe aba mu Kibitoki ca Bujumbura asanzwe akunda Juno Kizigenza ndetse na Ariel WAYZ ni show nubwo yabaye Euro 30 yateguwe na Crystal Event yari show imeze neza cyane yari ryoshe twabonye amosozi menshi kuri Riteye abonye Ariel WAYZ twabonye amosozi kuri ariko kuri Juno Kizigenza ntibigezorira none byagenze gute kugira nturire oya mwashaka bwa mbere warize none mwashaka ndire mu bibone tubone nyine ko umunezero nyine umunezero wari uhari tubone yuko mutabipanze oya nabyo ntitwabipanze umunezero wari uhari kurira ntarize nyine mu mutima nkunya narize kwa Ariel WAYZ ego wewe urumva uvuze ati kurira nararize hariya naririye indani turashatse ko hari abantu benshi iyo nari kurira moso zose bakayabona bavuga umuntu usuga ukunda umuntu ntagenda mujanye mu Rwanda basi ego yakujana wari kwemera nawo vyanga nakubwiye kujana nawo kwanga ntwara nkande je mfisa aho mba je ko namukunda je nkunda ibikorwa vyiwe sawa kila muntu nivyiwe rero naguyiwe kila muntu naguye yake uno munsi naho uzundi munga akakudira kuvuga ati no ndikumwe na John ari hariya sinshobora kumuvanga ego sishobora singeza okay thank you so much Riteye audio from Burundian girl I'm Starboy the number one presenter last man presenter Burundian presenter like to support everybody in our country don't forget want to be me is not who I am call me Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Kimararungu Mr. Lift Mr. Ubeshi Mr. Love in Town Mr. Mukozi wo munzu Imana bahizagire mwese mwako muradukurikirana gira basezere basi Ariel WAYZ agashugwe kadoze n'agashugwe akonye nzoka kwibasha akubaka kwivyo curira agashugwe kandi ahura musome kandi Juno Kizigenza musome kandi cende kanyuma papa kaka bizu kabandanya twagiye akuni kamwe kabandanya oya ko nakamasegonda kamwe kabandanya nyene kakabandanya nyene thank you so much